kuvuga ngo amezi 6 araheze ndahagaritse ushishikara umwonsa gushika imyaka 2. Like FM 94.9 Nitse yuko mumerewe neza aho muri ko muratwumviriza hose muri kuri aka karimbo nyene kavuga ati Yesu arakiza tugomba dutangurire ko ikiganiro cacu SANTE pour tous. Ico kiganiro rero akaba ari kiganiro gica hirya no hino ibijanye n'amagara yacu aho turabira hamwe ingwara zimwe zimwe tukaraba ingene twozirinda mbere zimwe zimwe tukazirinda tutaranazigwara. Murumva neza yuko vrima biba bijanye nyene Yesu arakiza kandi ndazi neza yuko uyu munsi turaza kugira ibihe vyiza kuri mikro rero nkuko mwamaze kuvyumva muri kumwe na jewe nyene Munezero Fadete akaba ari je tuza gusangira ikiganiro cacu cuno munsi SANTE pour tous ndanabibutsa yuko Arlene rero nyimba yagiye gukora imiti nyimba yagiye kugira iki rero uyu munsi ntituza kuba turi kumwe mu gico nagoma ndabamenyeshe coco nuko dufise abandi bashitsi bagenzi murazi yuko je ntigera nizana na ngaha ndumwe murazi yuko na Arlene atigera yizana na numwe ariko tuba turi kumwe n'abashitsi Rira nagoma ndabamenyeshe bakunzi ba Black FM sinirirwa ndanabatevya ariko mukanya nyene mukanya je tuzanga muri studio za Black FM twakire abashitsi bacu hama tuce tumenya neza na neza ikintu naco uyu munsi tuza kuganirirako reka rero tugaruke ngaha muri studio zacu twakire abashitsi bacu mbega nyene ndaheri buryo ndaheri bubafu uyu munsi bakunzi nabagira yuko Imana yaduteye iteka muri Black FM turi kumwe n'abashitsi barenga umwe turahera Duhere kandi reka twamaze gutangura niumve ko bamaze gutangura jewe nitwa Mukamisha Gilene nkaba ndi umupharmacienne byo nsanzwe nkora nkaba naho nyene nkaba fasha abamama konsa abana batavanze n'ikintu na kimwe. Wow. Turabaye ikaze cyane ngaho muri studio za Black FM. Urakoze cyane. Nizeye ko muri ko muragubwa neza nawe. Cyane gose. Ego. Rero ntiyaje wenyine arafise n'undi nyene bazananye namwe ndashaka mwibwira bariko baratwumviriza munabaramutse. Oui, amahoro neza. Amahoro. No mwaka mushasha mwiza. Watwese. Ku mazina nitwa Horika Nayogenore. Nduwize ibijyanye n'inyifato ibyo bita mu psychologue. Ahanini ni ibyo sinzi ko ari ibindi bikurikira. Ibindi ego murakijije. Turakijije exactly. Nje tatereza gutangura mu muri identité nico kintu cyambere gitangura ego umva nyene mukijijwe biroroshe yuko nabantu bariko baratwumviriza bagwaye naho baraza gukira siko none ego rero mwavuze yuko madame yuko musanzwe mufasha abapfasoni ku bintu vyerekeye no konsa abana amezi 6 ya mbere atana kimwe bashoboye kugira kuvanga navyo mbega iyo bavuze konsa babashatse kuvuga iki iyo bavuze konsa konsa nuvuga ni ikintu cagutse iyo uruko uronsa umwana kenshi ari umuhinga yavuze iyo uruko uronsa umwana aronka ibintu bitatu ikintu ca mbere aronka amata avuye mu maberebere ariyo maberebere tuvuga umva na maberebere ava ku ibere ryawe akaba ayo maberebere ni imfungurwa ijanye n'ivyo umwana akeneye kandi nta ni ibindi no bigereranya ica kabiri konsa y'umwonkeje umwana aronka nico no kwita sécurité sécurité ni uburinzi sécurité umva y'intoki zawe umva nkuko yumva umenga ararinzwe ko ari mu boko yawe ikindi naco aronka novuga niyo affection la chaleur araza kubimfasha ko ivyo rero ivyo byose bisigura konsa kandi biragutse ngaha ndacagaga urumva ivyo bintu byose ni biba byugaraniye mu konsa mwavuze yuko ngo mubafasha ngo mukabakurikirana kugira ngo bose amezi 6 atakintu na kimwe bavanze nayo maberebere y'umuvyeyi mbega none vyo bifise akamaro konsa umwana amezi 6 atana kintu na kimwe umuvangiye gose cyane gose cyane nababwiye ko mfasha abamama mugabo nasanze yuko bafashije bakicibungenze ariho sawa
kubera ntibaba barahura n'ibibazo urazi iyo umenye ikintu uzohura naco ngene uzocifatamwo bigenda neza ubu rero nize kubafasha bakicibungenze nkababwira ingene bazovyifatamwo kuko byose bihera ukicibaruka nkababwira ati ukicibaruka ikintu ca mbere uba ukeneye umwana n'umwana akeneye wumva wabyaye wagize ijya effort yose umwana ntuce umushira muri berceau canke mu maboko y'undi muntu noyivuga ugira ikintu cyitwa transition douce no kuvuga umukuye mu nda hamenyereye uca umushiburira ahantu mugabo ahantu akwiye kuja ni iwawe mu bibero vyawe biganza vyawe urumva muri ivyo biganza vyawe icambere aronka niyo sécurité akumva aguwe neza akumva ko ari mu mutekano ntangere muri bazi ikintu aronka agiye yumva akamoto kawe ego urumva mu bisanzwe ca kirere yahoramwo ni caba kirimo kandi rero abahinga basanze iyo umwana akiconka akiva mu nda hariho amahirwe yo kuzokonka gushika ku myaka 2 hama nkaca mbandanya rero ndabafasha ukabakurikirana hari ibintu byinshi bahura navyo urumva hariho nyene ukavuga ati ndabuza amaberebere kubasigurira ingene babyifatamwo akakubwira ngo ndarushe mugabo nkabasigurira burya rero konsa harimo novuga ingaruka nziza nyinshi no mu buryo ntuza kugura y'amata kandi cyo rero batazi umwana agwaragurika ati kubera iki kubera akivuka ajya amaberebere afata arimo ibintu byinshi bituma umwana atagira ingwara zimwe z'amallergie bigatuma umwana atagira ibiro byinshi bita obesité bigatuma ataza aragwaragurika kandi ntibifasha umwana gusa birafasha n'umuvyeyi umuvyeyi gitereko gisubira gisubira nkuko cyahora hakiri kare bikaba nubundi ugasanga amezi 6 akurikira ntabwo usubiye mu butinyanka bikaba bifasha gutandukanya ivyaro no gutibiro ku muvyeyi umva ni vyinshi ahubwo ikintu numvise muvuze numva kinkoze ku mutima hari abavyeyi bamwe biki gihe bavuga ati ntitwokosa abana twomera ukundi kuntu ugasanga uko twahora tumeze siko tugumye tumeze ariko d'après ivyo muhejeje kuvuga ahubwo muravuze yuko igitereko kica gisubira aho cahora bisigura yuko ninda yawe icisubira ikaba ntoya nivyo nyene nariko ndavuga ucuti ibiro kare kandi ukabigira buhoro hama ikindi naco urumva benshi bavuga ngo biragoye muga ntibigoye kandi biragutuma nawo umuvyeyi hariho ama avantage ntari ikintu ntanavuze abashakashatsi barabonye umumama yonkeje wavuze mu gutangura ati twirinde tutarinze kugwara ntagwara cancer bitwa ama infection urinaire ama cancer y'ibere ya ovaire ibyose baravyirinda urumva yuko no konda n'ingoga ucibaruka inda ukasubiza inda aho yahora nyene ego ariko nashaka menye muganga nanje nashaka ndababaza waratubwiye ingaruka nziza zo kosa umwana kuri uburyo dusanzwe tubona mbega none ku bintu bijanye n'ukungene uwo mwana ashaka kubaho canke ingene yiyumvira mbega aho kuba yaronkejwe nta kamaro vyoba bigira kuri ubwo novuga ati kuri iyo vie yiwe novuga ati mentale akamaro biragafise kandi kanini cyane burya imigendere hagati y'umwana n'umuvyeyi ni ikintu gikomeye surtout mu gihe la petite enfance akiri muto cyane ikintu gikomeye cyane umwana akiri mu nda abafitaniye imigenderananye nawe biciye muri kujya twavyize cordon ombilical placenta iyo migenderanire rero abafitaniye n'umwana akiri mu nda mu gihe amaze kuvuka abakeneye ikintu kiyisubiriza icyo nacyo novuga ko ni le sein maternel ni ryabere ry'umuvyeyi mu yandi majambo n'iryo rigaruka rikaba irya cordon ombilical canke irya placenta canke kirya gitereko rurya ruzogi niryo rica risubira rurya ruzogi kugira ngo umwana akomeze kubaho hanyuma nyuma y'ivyo rero biramugarika ingaruka umwana kuko akarongo nda gutangira abantu bisobanukirwe nuko ibere sisani y'ibiharage ushobora gutereka imbere y'umuntu kenshi abavyeyi bishima ati namugaburiye urumva byaheze mugabo kenshi ku mwana we mu mutwe wiwe ibere sisani y'ibiharage ibere ni uko no bitanga ni
umwana ntavuga ngo ndashonje umwana avuga ati ndamerewe nabi ndamerewe nabi ntameze neza kuko akiri uruyoya wowe nk'umuntu ukuze iyo ushonje ashobora kuvuga ati ndabise akazi kenshi ndaza gufungura inyuma y'amasaha 2 mu akiri uruyoya wewe yashonje ni malaise acagumarira abamerewe nabi kuri we kuyumva ashonje na détresse émotionnelle donc c'est ce qu'on appelle emotional distress birafatanye rero bifatanye yibere rije agaciyumva arahaze en même temps mu mwanya nyene na kwa kuyumva nabi ya anxiété ibigabanutse menya majambo uyu mwonkeje nuba wujuje inda yiwe gusa ariko mutima wiwe ubukumurije dukurere iyumvire rero y'umwana iryo bere ritaboneka umuti wowe uguma uhungabanye igihe cyose akaguma ahungabanye nivya bindi mu nyuma bice bizana ingaruka mbi mu buzima adulte depression za anxiété no kumva umenga ntakunzwe rero sasa iryo bere kuri we nicyo gituma niyashavuye hariho abantu nkunda gutanga akarero ni ugasanga nk'ubu ariko aramwosa ugasanga aramuriye amenyo agacimwita wagashano we mu yandi majambo ntiyumvirije frustration y'umwana kugira atahure igituma ashavuye mu majambo make rero cyane ko ndavuga ni sukuzuza inda yiwe gusa ariko no mu buryo bw'ibigumbagumba hari icyo kuramufasha kuko ku mwana gusonza no kumva ubwoba bw'uko ndamerewe nabi yumvira nk'ubwo gushira mu mubiri w'uruyoya amagushize mu mubiri w'uruyoya ugaca wumva inzara byoca bigenda gute nturi buhaguruke ngo ngende wirondere ibyo ufungura nturi buje mu gikoni ngo witekere ndavyironderere nturi buvuge ndashonje kuko ntwashobora kuvuga woca ikintu nokora womererwa nabi uramererwa nabi cyane wogira ubwoba wokumva umenga ndapfuye biriko biramba ko nibiki icyo gituma iyo umwana uje kumwonsa siroti amaze umwanya ariko ararira uzumva atanguye araruhutse uramuruhuye icyo gituma rero ni byiza ko umamaza arahaba iryo bere rikaza rihaba kuko abashakashatsi bavuga yuko ni objet relationnel cyubaka imigenderanire nawe wenyine ubwiwe akumva amerewe neza tabunganiye nuvuga yuko konsa ni forme ya communication kuganira hagati y'umwana na mama wiwe urukura mwonsa murarabana urumva urukuronsa umwana ukoresha amasense yose urumva murarabana kurabana ni yaho gaha urukura mwonsa aragukora arumva umubiri wawe arasanta umubiri wawe akawiyumva ariko aronka aradegusta arumva uburyohe bwa mama wiwe ariko aronka navuze ko muraba musanta arumva ijwi ryawe kandi ukuramuganiriza akaca yumva ndakunzwe urumva uyo mwana mavuga allaitement c'est le meilleur départ intango ya mbere y'umwana nziza y'ubuzima bw'umwana arumva ko akunzwe hama yavuze n'umumama ni abana umwana muramenyana umva umwana akora mu mana umwana muramenyana uramuraba kumenya ngo arashonje aragize kwera umunsi mugabo rero umuha amata wari wese arashobora kumuha kumubwira ati mumpere nje ndagiye mumpere urumva bica biba navuga konsa biri au-delà yo kugaburirwa hari ikintu muvuze ati konsa biri au-delà yo kugaburirwa rero hariho abamama bavuga ati reka ngiriye effort nonse umwana wanje mugo ugasanga umwana nibere ntibigera baja en contact uwo muvyeyi akiyaranja misi yose akamukamira ayo maberebere hahandi bishikana havuga ati umwana wanje tuze gusohokana ntashobora kumwosa ugasanga yamamukamira misi yose mbega ivyo navyo malgré que wumva bayamwonkeje amaberebere nta ngaruka mbi vyo babiheza bikagira ku mwana ego ni kibazo ciza cyane urumva tubanze tuvuge yuko kwa konsa ari choix namavuga ni projet iyo ndafasha abagore bwati je sinza gufasha umugore atabishaka naza akakubwira amahitamo y'umuntu iyo rero kurakora n'umuntu amahitamo urabishaka reka rero ndagufashe abanza kubishaka kuko nukuri
numva umenga umuntu wese afise uburenganzira bwiye ko ati je nta sinzomwose mugabo bije ngaho naho eske umwana nawe nta burenganzira afise bwo ku maberebere ya mama wiwe ahumagaze ku muntu afise arahitamwo ico yifuza urumva jewe ari je nabishoboye nofata abantu bose mwe barankavuga ati ingo mugabo urumva hari igihe bishika je ivyo maze kubona bigashika ugasanga umwana aransibera ego akajyanka urumva ngaho rero umuhanuro mu mama none reka umuhe mugabo je mu guhanura sindakubwira ucyo fata ngo he bibero hariho uburyo bwo gushobora kumuha ayo maberebere wakamye ukahara agasondugura ugashaka urutoke ukacuzura muha murabana hari igihe nyene kumbura hari n'abandi bavuga ati je mfise amaberebere make y'ivyansi bakakubwira ngo vyanse hari agasondu kagashira kwibere umwana akakwega y'amaberebere hamwe aheze ukaca ucomeka kandi karimwo hama akabandanya yonka umva ko yonka murarabana n'umumama araheza kumva yuko nonkeje umwana mugabo urumva byiza ni kumwonsa nyene mu kugira biyo contact mbwa nka jewe aho wantumiye mu kiganiro mfise umwana w'amezi makeyi nasize muhanda mukamiye umva ni vyiza kubera turaja mu buzi urumva gukama naho ni vyiza kubera iyo udakamye amavuga konsa c'est la loi de l'offre de la demande ugiye gukaza nkirwa ngaho umunsi wose amaberebere acagenda umva ni vyiza gukama kugira amaberebere abandanye abafabrike muri twebwe mugabo nukuri vyiza nukumwonsa nyene hakaba contact ego utashe numva umenga nivyo twoharanira hari igihe bihora bishika nko muri komwe n'umukenyezi mu nama ukazubona amaberebere yiwe aratanguye kwisesa hama wakaje akubwira ati akana kanje kariko kararira eske ivyo bintu vyoba bifitaniye isano umwana iyo ari kararira ari nk'ahantu umuvyeyi yoba vyiyumvamo iyo communication bihari ico kiraza kungora kwishura ko nibasubira nta bushakashatsi burakorwa kugira ngo umuntu amenye ivyo ari byo mugabo baziko haba hageze wa mwanya yahora monkerezako ego urumva nimwe nababwiye kenshi konka ni toutes les 3 heures nabaje gukazi ndabahanura gukama uko amasaha atarenze uco usimbira ahantu nugusana bakoresha bagategekanya ahantu tukamira urumva kandi nawe bazokunguka kubera umwana azogwaragurika ngo azarasaba amakonje iyo kugenda hama ikindi naco navuze nindi ni novuga economy ni kuziganya nta bikopo bijye bikopo birazimvye cyane gose urumva nkuko abivuze kenshi iyo uhembeye amabere agasese no kuvuga umwanya warenze ego umva igihe cawe cyo kugira umva ni ya communication ego urumva nyene ni ibintu nyene bikenewe cyane mugabo rero twavuze yuko ni konsa umwana amezi 6 atakintu na kimwe umuhaye kandi twabonye ko bifise akamaro kanini cyane mbega none ni gari wovuga ati umwana wanje ndamukuye kwibere kandi ati aha nawe none namwonkeje inyuma yaho mezi 6 utanguye kumuhana n'ikindi kintu ni gari wovuga ati ukuye umwana wawe kwibere ati aha nawe no asha nari ndamufashije nyene azoguma vyifashamo neza ego OMS irabivuga neza konsa umwana amezi 6 atarakimuvangiye bisigura n'amazi hari abantu benshi bacavuga ngo amazi amabere harimo amazi no kuvuga yuvuze atanakimwe nayo mazi ntarimwo aha OMS kacivuga ukacushishikara gushika akwiza imyaka 2 gusa nyene ngaho ubushiramo n'ubuyi n'ibindi bintu umugabura n'ibindi byose uyo Messi ivuga ati ucushishika ntucu uvuga ngo amezi 6 araheze ndahagaritse ushishikara umwonsa gushika imyaka 2 urumva uwonkeje umwana wawe imyaka 2 uba wamufashije cyane hari ibintu bakunda kuvuga ati umwana ngo yonse igihe kinini n'umwana yose igihe kitoyi ntusanga abo bantu biyumvira kumwe ntusanga n'ubwenge bwabo ngo bukora cyo kimwe vyo navyo biva kuki eske vyo bari ivyo ega hari ibintu usanga twumva mu gugasanga sivyo vyo bari ivyo mbega nyimba ari ivyo bintu vyo biva kuki bigaruka kuri ya migenderanire kuko nk'akarorero iyo umwana yagize ubwoba canke ari karagije muko kumva amerewe nabi biratuma aba hormone bita ama toxine
ayo mahormone rero aronona cerveau, aronona ubwonko bw'umwana. Iyo amaze igihe aguma aba mu iryo shavu muko kumva amerewe nabi mu kumva ahungabanye muri we, ayo mahormone akaguma akogwa muri we bigaca byonona son cerveau, cituma à la longue mu nyuma ni wawundi amaze gukura usanga hari ibimugora, ugasanga hari ibyo adashoboye, ashobora kwiyumvira neza n'ubusosi memoire, ugasanga se ntiyibuka cyane, ugasanga aragize ingorane. Kandi cyo kumenya nuko nk'umwana akiri mu nda, okay, turabizi ko umwana na nyina wiwe baba bafite imibiri itandukanye. Muga mu mutwe w'umwana ntavuga ngo uyu n'umubiri wa mama, uyu n'umubiri wanje, aba yumva byose ni kimwe. Baranavuga yuko iyo umwana amaze kuvuka yiyumvira ko visage ya mama wiwe ari visage yiwe. Visage ya mama wiwe ni visage yiwe. Cyo iyo mama abaye absent cyane aragira ikibazo mu kubaka identité yiwe. Kuko umwana nawe mutwara mukiyo kamubwira ati naka niyimenya cyangwa wamwambisa amahereni, hariho mbona batoboza bakiri duto cyane inzoya nziza, ntazi ibyo bintu byari byo, icyo ashaka ni wewe, ashaka igyobere, izo bindi ko wamwambisa agahuzu keza kuri we naramenya ibyo ari byo. Nicyo gituma rero umumama n'umwana baba bakeneraniye cyane mu kubaka iyo identité no mu kuza ubwonko bwiwe. Hari ikintu muvuze ati umwana iyo abuze nka affection y'umuvyeyi wiwe siyatuma mama wiwe arashobora gutakaza identity. Hariho abantu usanga bageze muri izi age novuga ati za adolescence canke bageze mu buyabaga, usanga badependa nk'ubu dufate bagiye nka mu relation, ukaca usanga uwo muntu aratakaye complètement. Rimwe na rimwe baravuga yuko navyo nyene biba vyavuye n'ukungene enfance yiwe yagenze. Est-ce que ivyo bintu vyoba bifise isaniro? Hari ikintu nza kuva ku bantu baje mu relation, hari igihe abantu baba bari kumwe ari babiri, ugasanga reka nkoresha ino terme, umwe yifuza ko nk'uwundi ntamwonka mu buryo physique, mugabo psychologiquement parlant, mu buryo bwo mu mutwe wiwe yifuza kumwonka iyo attention, yifuza kumwonka tumaranye umwanya munini, kuko atagize cya kindi na mama wiwe uyumve yuzuye atekaniwe ati naronkejwe bikwiye, affectionné inonse bikwiye. Rero sasa bice biza kugaruka agace yifuza konka uwo bari kumwe. Bon, namwonka mu buryo physique, mu buryo bwo mu mutwe, émotionnellement cyangwa mentalement parlant, ashaka kumwonka. Kenshi rero biratera ingorane kuko uwo muntu ntaba ari mama wawe, uwo muntu kuko umumama bari l'idéal, bari numweranda gose, abari citegerezo cyiza, nta gasembwa agira, ngo uwo wundi nawe bafise agasembwa kandi nawe hari ibyo bakeneye, ugasanga biratera ingorane mu migenderanire.